nahike guca inyuma sisi njyana umugore babana kandi urumva bafitanye umwana yitwa Moon nyine kwanza akoresha umwanya uyu mustomi sujya nigeze kubona igihe kiraho ona yigeze guta umwana right si uyu bariko bakopa mo umukobwa nyine ubuzima bwawe nyine ubuzemo skendo ova ubuzima bwawe bwuzuye skendo ufashe umwana amadeni umuntu yani umuntu yani nimba ari kumugutorera dono nyine kubisobanura cyane ubu naho akavuga yuko bamuriye amafaranga ngo ari muri nuzeye ibiki n'ibiki none wowe ni kiye kintu cyo kwizera ari yamwigira abana bezi no mukigira abana bawe abo muri bo byave nabaye umva stone ibyo byarahise sivyo ibyo byarahise sasa uyo sisi jewe ntabwo ndi mukuru wiwe dusangiye papa na mama ugonde rero kumureka biba byumvikana wowe utumwana uba wararuhiye gise numva kuri shetani renze ibindi byose we umva stone kuri umwana wanamufise cyangwa ndamufise umwana singoye ariko nidura gubisha bikuraho yuko washatse kumuta wende yujya mu karori yo mu karori nambara mu karori I'm doing ndazi izo ndiko ndakora wanuze ukora kugurisha kuki none wazuri aushangane nawe kwa wowe urinde kubyombira cyo gukora wewe kubaza ukura babaza sisi bazikere game umukobwa wese ndakuzi sana nyene usije ko ndakuzi nyene ibice byawe bibi byinshi nubundi kuba nyine agira na kind you yani yo gukubita bakobwa nakabe na gukubisa ngiye kurankankamira nka umengo je nawe turazinanye if you are my fan nimbura umufana wanje ntabwo bikugira just yani inshuti yanje kuko nimbugere bishikanye sometimes nyene ukamfana wenda sometimes nyene ukubera ko wakunda ibikogwa nakoze izo nagusha bigureza ububasha bwo kumva nyene kubukene ku nkotrora wa mukobwa ngo mu byukora koresha umwanya murazinanye sasa koresha umwanya ntabwo gukunda ko yakaba gukunda yakaba kwaza kuza kukubwira ati ujya mu store mugiye gura nawe ameze uko nuko nyene nubundi nawe si umwana mwiza si umwana mwiza ninkarire amukundira ikibazo lile ngo mukundira ikirire skate kandi kiri nacho umukobwa wowe nani ugufise n'ububasha bwo kuvuga umukobwa liri yani mwizina nyene kabisa ariko manye no nyene bivuge ubunya izina lili iyo umuntu arivuze bimutera kuryoherwa no kumva gisinde agiye kubasha kuramba nyene komeza umuvuge cyane ubashe kuramba gose kuryoheye kubabaza sisi uvuga lili my god ico badino namubona lili mbewe waramubonye sisi na lili wabonye ari inde mwiza gusomba ubundi gati ya sisi na lili sisi yera sitro kuranyumva nibiki kandi oya mufate kwanza bebe ndakese mufate kwanza ndake kubera je ndabona umenye ni dani none kweri kuje kwicara iyo kujiyodo ndashaka kumbira story n'ukore sa urabona lili urabona ko yari yamenga yaramwanse kujya nuze byaba kiganiro lili ko yamwanse sivyo ico no swa story eka kwikomplika sivyo hama jena tukajanko wabinyemerera senda gusaba sivyo toja en couple jena one two bakunzi bakoresha media mumeze fresh muri bon ni Mr Tujye show ndi kumwe na Stone Stone amaze kumvumbura inshuro nka zitatu nihorera ataco ndamuvugisha no munsi ikintu ndamukoreye nawe naraza kukibona yuko bujya kitoroshe uyu ni Deborah Yandonde yarambwira ati Stone ndumufana wa Stone ndambwira ati uri umufana wa Stone ati vego kweri kabisa ndakunda ibintu bahora batwereka ukuntu na sisi rero bon reka ntangure nganire kwanza gatoye na Stone sivyo ngare kwanza na Stone mama gi kwanza waramutahuye kwanza Nivyo koravuga byari bikwiye gutahurwa cyangwa byari bitahurize
ivyo bitahuritse buke buke ari abantu babitahuye benshi uburyo sinyene no kunabivuga ko kwanza ivyo nuko nabo nyene kubivuga ko nzaki ngoma magi lili mbega utameze neza lili yani utangiye kuvuga ijambo lili ninawo biba bisa nkaho mengo rero isi urayitanguye gushaje kabisa yanterera ke kameze neza kwe iyo uvuze ijambo sisi isi ubu yitanguye ubushasha Debora fresh none ndaho Debora ko wacakaritse we siba ngo warushe ndagusamara yewe washakaritse de wewe ubu ni bumaskini jeuri amanyama ura mu mucanga wo kwisukisha we bo nta mucanga nonda kuguhe kwisukisha kuko Nanono uri maskini jeuri mbese ndakwisabye free my boy ikirato ni wewe narose kirato kinkwiriye sinshaka kuchambura kana cheka wa none waruzi ko Debo ni bomeze neza wamubonye Stone no ndamubonye vrema Stone bazi ko muberanye na Stone we Kwenye na Stone kareke navyo maze imisi ubona we maze sosi ego bo reka tumaze kwanza duhikaze kwanza Debora abaramutse kwanza babwire kwanza amakuru y'imisi kwanza iyo wahora he nawe ngaho nuje tu kabisa Debora niki cyatuma ndondera ngo ndaguze na Stone kori ibintu maze imisi mbona ama réseaux sociaux Stone ariko arakora kora birambabaza kandi bikangira ahantu niyo mpamvu narakuronde kandi nagutelefona kenshi hagenda nabuze amara umutima yabikunda nagusanga naho uba vrema nukuri ashobora byarambabaje biranababa sana vrema wica kubaje cyane nigiki cyambabaje cyane akuniyo ja guca inyuma sisi nego vrema kandi arazi yuko ari umugore baba sisi none ni wewe sisi ni mukuru wawe ni sisi ni nk'umugenzi vya cyane kandi amujya couple vrema yari tose sana mugabo ukagenda kumva mu nyuma kugana n'agakobwa ngo sisi n'umugenzi wawe vya cyane uretse gato izina ry'ikirundi sisi yitwa gute sikumwa ngo menya amazina yiwe yose ko umugenzi wawe vya cyane urazi kuba umugenzi w'umuntu icari cyo kuzamwitiranya ibintu sha oya reka basi peut-être yabishetse kuvuga ko muri iyo fasi ko ari umugenzi we kubera n'umugore mugenzi we sivyo de bishabigira umuntu kuba umugore mugenzi we bafanya kuba barafiki okay umviza de mubisade tuduge kwijambo Stone burya je ndamuzi Stone ndamuzi ndamenyereye duga kwijambo mu bisanzwe ikintu wahanini ushaka gushikiriza Stone shaka gushikiriza Stone ikintu nyamukuru naike guca inyuma sisi njyana umugore babana kandi urumva afitanye umwana yitwa Moon kwanza koresha umwanya uyu mustomi sujya nigeze kubona igihe kiraho ona yigeze guta umwana right si uyu bari ko bakopamo umukobwa nyine wowe ubuzima bwawe nyine ubuzemo skendo ubuzima bwawe bwuzuye skendo wowe ufashe umwana amadeni umuntu wamujyanye umuntu yani nimba ari kumugutorera dono nyine kubisobanura cyane ubu naho akavuga yuko bamuriye amafaranga ngo ari muri rozeye ibiki n'ibiki none wowe ni kiye kintu cyo kwizera ari yamwigira abana beza no mukigira abana bawe abo muri bo byavre nabaye umva Stone ibyo byarahise sivyo ndio byarahise sasa uyo sisi jewe ntabwo ndi mukuru wiwe dusangiye papa na mama ugonde rero kumureka biba byumvikana wowe utumwana uba waruhiye gise numva kuri shetani renze ibindi byose we umva Stone kuri umwana ubana namufise cyangwa ndamufise umwana singoye ariko nibyo gubisha bikuraho yuko washatse kumuta wende yo ujya mu karori yo mu karori namba mu karori nayo atari kuba hari haragusanganya ko waramuta amukaza ngo reka kumubabaza zizi nyene nimba uri mu makosa emera kuri mu makosa sivyo no bigi no kimwe we Stone ntabwo ari kandi y'umuntu akora amakosa uzi kubereke kuko nyene Stone n'umunebwe wo gusaba imbabazi ngo bisigure gihe cyose mba nakene gusaba imbabazi ndakora ishoka byose nyirinda gukora amakosa so I know what I am doing
ndazi ivyo ndiko ndakora wanuze ukora kugurisha kuki none wazuri ushangane nawe kwa wowe urinde ku buryo wombwira ico gukora wewe kubaza ukura babaza sisi bazikere game umukobwa wese ndakuzi sana nyene usivye ko ndakuzi nyene ibice vyawe bibi byinshi nubundi kuba nyene agira na kind you yani yo gukubita bakobwa nakabe nakubise kungiye kuranga nkamira nka umengo je nawe turazinanye if you are my fan nimba uri umufana wanje ntabwo bikugira just yani inshuti yanje kuko nimbugere bishikanye sometimes nyene ukamfana wenda sometimes nyene ukubera ko wakunda ibikorwa nakoze izo nagusha bigureza ububasha bwo kumva nyene kubukene kunkotrora wa mukobwa ngo mubyukora koresha umwanya murazinanye sasa koresha umwanya nabwo gukunda ko yakaba yagukunda yakaba kwaza kuza kukubwira ati ujya mu store mugiye gura nawe ameze uko nuko nyene nubundi nawe si umwana mwiza si umwana mwiza gute kuko mugabo sitombwira mu makosa tumara kuri mu makosa kuko ibintu wakode si byiza follow we my heart je ndiko nkurikira umutima wanje wewe kugira ama bishimisha abantu cyane shambale nawe ndanarushe wewe pa je namaze umwaka imyaka yose maze namaze ngerageza gukora ibintu byose byo gushimisha abantu inyungu nakuyemo niyi ntaco mitindo uburero ndoze ndinezereza ikintu cyose numva nyene ko ari ukura bari cyo ngomba gukora kugira ngo yene ndavyungukiyemo mvuga ati yeah is good ndabihombeyemo mvuga ati nyiranyene nakaya narishimisha nyene ntabwo ndakunda bashimisha birababaje kusanga nuhusha gushika kuki hanini Ubimene shiwata bisanzwe wewe ikintu nyamukuru oshikiriza nk'umuntu reka dukurikirana kuri Stone ni kiki kore nakyo nikibabaje ngo none nkarire amukundira ikibazo lile ngo mukundira ikiriri skate kandi kimi nacho umukobwa wowe nani gufise n'ububasha bwo kuvuga umukobwa liri mu yani mwizina nyene kabisa ariko manye no nyene bivuga ubunya izina lili iyo umuntu arivuze bimutera kuryoherwa no kumva nyene agiye kubasha kuramba nyene komeza umuvuge cyane ubashe kuramba gose kuryoheye kubabaza sisi uvuga lili my god ico badino namubona lili mbe wewe waramubonye sisi na lili wabonye arinde mwiza gusomba ubundi gati ya sisi na lili sisi reka ndagushira ushaka urabona burya wabuze ngo witwa ndewe nitwa Debora ubona kubwira ikintu kimwe we Bora Debora nyene yako Bora birumvikana ko ari Debora ni Debora nyene umva kubwira ikintu kimwe we Bora isi nyene iri compliqué we kubwira igihe cyose nyene isi ikunda gushigikira umuntu asa nk'umengo n'umunyantege nke ariko niba bisobanuye yuko umuntu aba ari mu yani mu ntege nke yuko aba ari umwana mwiza ahubwo yashaka gukoresha abantu kugira ngo nyene babashe kumusapotinga bice bisa nkaho umenga ujya muntu ni mubi ega narwo ndikijuju we ntabwo ndikijuju kuburyo nafashe nyambira akoresha umwanya ati tugende ndawe yani ari umusitome ngomba kugira ngomba gutereta wende nakabasha kumnyisha ujya mu sitome nayo kugenda jenye kwemeza of course nkuko ngino bivuze ngo wowe umufana wanje ko ndabona ama video twakora ngo byari kumugora kuzotahura neza na neza nyene yuko je nari kumwe na sisi mugihe nakoresheje social media kuko nimba yaramenye kubera social media ngo nyene agomba kuvyizezwa nyene na social media ako ni ayandi nyene basi ko mwese mwikunda na muntu umwigiza bin supportingako kubera ko mwumva yise yuko umuhungu niwe wenyene ani akora ubugome umengo umuhungu nabwo abakwiriye icubahiro umengo umuhungu nabwo abakwiriye gukunda umengo umuhungu nabwo ashobora kunezerwa yani muba mukene yuko umuhungu anezererwa ari kumwe wenda n'umukobwa muba musanzwe muzi umuhungu abagomba yuko anezerwa ariko yitwara uko ngene nyene isi imwebwe muba mushaka rero nabwo sindi yani sinyira umutipe nk'uyo nyene bayibira kuryoheye ube muri your life ne Debora washaka bigenze basi gute kuri Lili abigenze gute inzira washaka bicisha narekane na Lili ko arikane na Lili kugira ngo mbwire ico gukora urinde kumuha proposition Stone ati ko kugira ngo nisubize waje umuntu mwabyaranye ukoresha umwanya mbe we Frima muri kumwe ko ibi we nushaka kuja muzi biri bikuraba nituko turayaga je mbiriza ku bintu bolo bigiye kuba interesse uyu mwana mwamubyaranye na Frima
ariko ufise n'umutima ukomeye nuko ufise umutima ukomeye nyene ukaza nyene ukumva juste nyene ugiye kugira nyene uje kumanura wowe filma murabana filma murabana filma murabana ni tubana ha ushaka iki rero none kubera iki none wowe uje kumbwira jewe ngo yani ndeke gukora ibinya aho kugenda kuri uwo mufilma wewe wache kumuhanura yani wewe mubashe kurerana umwana nimba wumva ko ari byo babikenewe umwana je nacahutse jewe umwose kwanje nyene wo mugabo ari kugira ikigo cy'ubuzima no kuri kwajagaza urakajojo rero urakajojo ko gitero bo bimarishinisha nyine boro nyine kuma nyene yani ukagenda kubitisha mu nzira atari umwanya waje kuntumbera nga ko kuva umukoresha basikoresha umwanya ko mbigakoresha umwanya buraba umwana wanje wanje akeneye uburere bwa papa na mama tujane hariya kwa nuze kwa filma abantu bose babimenye kwanze ikigusikino kwimwenza nuko atari wa mbere mu maze kubyarana na filma cyo kimwe mbe ugira kangaye kuri filma kwanza ko ibyo je nibinda sawa ivyo ntibikuraba Debora bon tunageuza nani Pax rahindure system umviriza rero Debo ndakurusha media reka ndabashimire cyane je ndaromengo nta gishasha Debo ndagushimiye cyane Stone wakoze cyane kwita butumire na Debora Imana ibahezagire cyane ashaka kumfatira umwana gato ufatira umwana we Sumif bebe ugiye kuri toilette nibi tugane bebe urabona cyo kugira sico kuranyumva nibiki kandi oya mufate kwanza bebe ndakese mufate kwanza ndake kubera je ndabona umenye ni dani none kweri kuje kwicara iyo kujiyode ndashaka kugira stock n'ukore sa urabona Lili urabona ko yari yamenga yaramwanse kujya nuze byaba kiganiro Lili ko yamwanse sivyo ico no swasto eka kwikomplika sivyo hama jena tukajankura wabinyemerera senda gusaba sivyo toja en couple jena yo my goodness shari ko bana yaje kweri yo none maskini ya Mungu none ngize honya kawe wahibuze kuva mbere hose tazo kugenda hariya nino ubu rero wowe wisemo yani kuja mu yani muri gwa ruhande ngo kwemera kubabaza sisi umukwa nakubye wora kajuju yari ko yarongo yo bo umviriza Debo inge kwanza Stone umwana muke je ndabona ibintu harimo sivyo Debo wowe wandondeye ngo kumanura Stone garuka kwanza wicara ngo wicare nga kubera je ndabona umenga ibintu muri ko mubishiramo blague uri kubishiramo blague wewe Stone kubera ubona yagumengo yagufashe ushaka kumwereka yuko umengura umwana mwiza sivyo uri umwana mwiza umengura uramukunda Stone byase kuva ryari ubu nyine mbiriza rero ibi bintu jewe shaka kubibandanya kandi ibintu we Pax bijya vya mbere bijya byose vya mbere aba ari byo uzogumizamo kandi ubishire mu ntango ibi uzoca bifuta kubera nyene we nama abifute kugira ngo ibi nubona ari série de bo oye kugira ngo shize n'abantu babandi bari ko baranuka ibijambo nk'ivyo yani kuko kirabona bose bakomanza bakomentira ngo byari bisobanura juste nyiko ariko bari bampinga wenda wosanga nuko baje kuyisanga watari ubariri nari kubana rayisengo yose nyene kubona ko reka ndazoroshe sivyo byavura urankunda we sasa je ndabona ntari kandi umuntu ushobora gukunda gusa nyene igihe naza ngaboro navyiteze kubera ko do you know why kuko na magi ujya mugore wakoresha umwanya yarige ngayigira umwana mwiza ngo sinzi biki wenda gaba davise koresha umwanya naye guca mvuga ni wenda usanga nawe nyene nkene ko nabwo bibasubira gisi umuntu wese aba gupinze ngo nuko aba akwanga canke biki je mbona gukundana n'ujya mu tipa ari ukarekana nanje abona rero we wavuze yuko nkunda
ahubwo ndakubyukundane n'ujya mutipa ari inyuma yawe adahari wahindukiye saro jamaso yanje kuri riri juste araba imbere nubwo niteze kuzohindukira inyuma wanuzeye kandi wige no kwitaho umwana mugize ashaka no guhoza umwana wawe jozo umuza gute kwashi mwandagiye nta kibazo frame kuko je ndumi ukunda Stone none vya seriye Stone urugendo rwiza sha Kore vyaheze none kipo sisira mukunda Stone vyaheze akubwira ati ibyo umuntu w'inyuma kandi uzi neza ko twaje ngahata muntu numwe yari inyuma wizeye yuko ari undi muntu yari inyuma yawe ukundana nawe umukunda Stone Natash bebe yamaze muhibere basi muhibere imbere bakunzi bakoresha umwanya meti bwana oh Debora kandi wagize igisusu oya nta garama yanje irimo ariko wagize igisusu kwe ewa reka ndabashimire cyane reka naje ntahe kabisa reka nahe ndabe yuko musi wera ariko Debora ari mu kintu oh Stone rekana na Sisi reka kubaza Sisi rekana na Riri ukunuku Stone ndagukunda tube yankupe ni sene niki bye bye bo behind camera ni Mboregwa Pax